umugambi mwari mufise usa n'uwatagaranye benshi bamwe bari n'abandi bari hariya umaze kubona yuko aho watanguye kugira muri Rukundo TV nyene umaze kubona iti ahantu nagiye nibanda harasambutse wowe wavyakiriye gute? Hari ibintu bigoye no gutanga insobanuro nta numva atani ico naronka nishura kuko umuntu abaho kugira vuba yego kandi umaze kuvugwa kandi bayi bitavugwa nk'uburu umuntu niko mbona naho urashobora no kurengana ngabo bakavangwa naka n'umusazi ubuzi gutekereje wagenda wihoriye ngo umuntu akisinzira urumva rero naho bumeze gute barakuvuga mu myaka ngeze nabyinshi n'uvuga agize imyaka inga mu myaka ngeze murashaje ko ngeze mu nabyinshi mbona novuga Imana yo nyine niyibona mu uyu mwuga ndimo niyibona ariko urafise hangira ushaka gushikako urumva ubuzima nyene tubandanye n'ibindi abafanzi banje bamba barira tubandanye n'ibindi zobukora Yes, urakoze G5 Media mumeze gute murameze neza kinameze fresh kabisa ndashimira uteka kubera ko ndacahumeka impemu z'abazima neza izina ryanje ni Elma Love mwarimu murabizi neza yuko mba ndahari ngo ndabahereza ibiganiro bitandukanye abantu benshi batandukanye abo muzi abo mutazi mu mice yose ibaho kugira ngo dukomeze kwagura umuryango mugire subscribe ariko ubanze mutangure mushima uiteka amasegonda 30 gusa bivanye n'imyumvire yawe canke ico wewe wemera kubera ko hari habaryamye batashoboye kuramuka ariko jewe nawe twaramutse nta mafaranga canke ibindi twarurije abandi twahereje Imana kugira ngo dukomeze turi bazima atari ubuntu bwayo gusa yatugiriye ni nayo mpamvu ubwo gufata ku kanya kugira ngo udufashe guhishima udufashe no kwisaba biga bitarakunda bize bikomeze gukunda uno munsi ndafitiye umutumire adasanzwe for the first time jewe nawe dukoranye ikiganiro ariko kandi siga mbere duhura kenshi mu mirimo itandukanye ariko ni nagiga mbere aje neza kuri G5 mukunze kumwita Kivodoka uno munsi turamenya byinshi kuri we turaza kuyaga nawe ese Kivodoka ninde Kivodoka ibyo akora bitanguye gute egari abibayemo gute bimumariye iki bimwungura iki vision yiwe niyihe nico kiyago tuza gushikako ariko kandi twibanda cyane kubikorwa ariko araboneka muri no miss cyane filme nshasha iri kiraca kuri Bukeneza official nibindi ikaze cyane Kivodoka kumeze neza yashimye cyane kandi ushima Imana nawe rero nuko ndashima Imana kubona isana akanya ndi muzima ubuntu bwayo si ubuntu bwanje kabisa uturamukiza abakunzi ba filme ndundi abakunzi bawe bagufana batakuzi ariko bakora bakumbonesha kure gusa ndabaramukije cyane gose kandi ndabakunda ndabona tsabankunda sasa uno munsi ngomba nangura ikiganiro Kivodoka sengera ikiganiro cyacu kugira ngo byo kuvuga ibintu bigorora dusenge Neje ndazi gusenga ndazi we no rusenga murasenga mbwa ko uyu mwanya ni wari gusenga jewe ngenda guhaye kaze yo kudusengera ni nakuhisemo numva muhemu yarandongoye kukubwira ati mbwire Kivodoka sengera ikiganiro ntaco ukigitegura gusa Imana yari yabibonye ariko arakwepa gusenga bene date wowe ugorera umupagani wewe oya ariko je guseka ndabiretse hajya Kivodoka ni muntu kirero twigereza neza tushaye kumenya woshaka kumenya Kivodoka amazina yo y'ukuri nayaye ayitwa Mpawe nayo Alice Mpawe nayo kubera Kivodoka ryaje gute ibyo nyene ni ry'akazi kanje ryaje rivanye n'akazi ukoresha amazina menshi bivanye na film uri kurakina ariko kubera ko Kivodoka ryafashe cyane kuruta yandi nuko giyo bari twengeje nuko giyo bari ryari ryoroshe kuvuga mu yandi mo yose ukoresha cyane ni kubera iki wumva neza yo kumenga nige abantu bose twaciye dufatira hamwe Kivodoka urumva abantu benshi bishaka babyara boroheye kandi ranatwengeje none Kivodoka nawe urabyumva iranatwengeje kuko nk'ubundi ko ndarengana aho ushaka umwana nkaza numva ngo Kivodoka nsanga nahinduka kandi ariko yivugira iki kinje
numva riratwengeje urusanga wihindukiye kwitambonero kumbe n'urukingi wari paravuga nuko nyene nshasiranda mara warikoresheje muri film maze kumva mu kibano canke aho uciye bari guhamagara ntivyigeze bigukora ko ravuga atari abantu nabo kabisa batangwe kunyita gwaruzina oya byambabaje kuko nige barinyika sinigeze nabi kandi abana bararikunda cyane niyo bambonye mwibarabara baramvumeza cyane haraga naho numva isoni muga nkabura uko ngira nkaca mfata ubwinyuma nkagira uku neza rero tuvuga twatanguye filme ryari yavyisanzemo gute reka haraciye iminsi twumva igihe wavuye muri mpawe n'Imana Alice uza muri Kivodoka haraciye imyaka 3 uri mu mwuga wa film wavyisanzemo gute niki cyaguteye kubijamo novuga yuko byari mu maraso yiwanje kuko nari umuntu nkunda filme cyane ndakunda no kuziraba nanje nkabona n'ivyo bariko barakora nkaca niyumva mu kumenga ati kijya kinanje no bishobora cyasanga nabyinjiyemo urumwe mu bantu iyo bavuze mushobora kuvuga amajambo 5 ngo abantu bari bakuri ruhande bataratwenga ntugeze yumva ati koko uko biri kose namfise impano ya comedy atavyonze kubwi wanje mu buzima nta nivyo narinzi ko ndabamfise impuzu impano ya comedy kabisa no bambeshi oya wavyinjiyemwo wubatse uri mu rugo kubizamwo umugabo byarakoroheye ko bimumvije ko akamubwira ati jewe uyangiye mu vya film mu gihe tuzi neza ko abantu benshi bikunze kubagorera ngaho je nta ngorane cyane novuga ngo naragize haniyo nagize kuko narigiye mu kazi warugiye mu kazi iyo uvuze kuja mu kazi waratwumva ko ugiye kurondera ivyunguka washitse uhembwa uzana ivyunguka umugabo abone ati koko uvuye mu kazi konzi natwe benshi baza tuvuga ati turacarondera n'ivyagenda neza tuzogukuramo umusaruro byari bimeze gute kubwi wanje sinagiye mvuga ngo ngiye guhembwa nagiye kwerekana impano yanje muri jewe ariko cansanga maze kubibamwo cansanga n'agasabuni ndakaronka ndashaka kumenya commentaire ya mbere umugabo yawe yakubwiye umunsi ukina filime yawe ya mbere oya nta sure nakaye kajambo yavuze basa kibona filime ya mbere wakinyemo nta arabira abakinumira nyene novuga se umufana wawe ntagufana kare niwe yabimenya ku mutima je nta byinshi vraiment novuga ngo arabivuga ko kabisa uno munsi turi muri tournage ya filme ikiracha kuri Bukeneza official iryosozi ry'umufakazi ni filme ubona neza yuko ifise histoire nziza kandi twese dukwiye gukurikirana tukanayiraba uno munsi Kivodoka ariyo enkande turasha mwita Kivodoka nyene canke afise mwirindi zina ico novuga nuko nosaba abafanzi banje bakazayikurikirana hama ibindi bazobimenya kandi bazobibona kabisa nico wumva wovuga abafanzi bakurikirane iryoso ry'umupfakazi cyane gose bazanane niyonka kandi aziko bankunda babandanye bankunda kujya nyene bazoyikurikirane yo inje ndi moto nta guhora nje ndi moto twakumenye cyane muri Rukundo TV no kwa Mr Sami uno munsi ntibikiri banga ntibikiri ibintu byo guca hirya no hino umugambi mwari mufise usa n'uwatagaranye benshi bamwe bari n'abandi bari hariye umaze kubona yuko aho watanguye kuja muri Rukundo TV nyene umaze kubona iti ahantu nagiye nibanda harasambutse wewe wavyakiriye gute sinovuga ngo naracitse ivutu cyane kuko impamvu ntacitse ivutu uwari yanyakiriye yarakihari manager wanje yarakihari Mr Sami Samira nkimubona kwa kihari nta vutu byanciye cyane kuko navuga ati uwagaragaje impano yanje arahari kandi nawe hazokomera yuko nicara niyo mpamvu atavutu nigeze nshika cyane ariko
muri kano gakino canke muri uno mwuga turimo hariho vyinshi bishana intege, hariho vyinshi bitirimutsanya. Imbuga ndavuga imbuga ngurukana bumenyi, wewe uzitwaramo gute mu gihe tuze neza ko hari abantu bashobora kuvyuka ugasanga bakwanditseko ibintu bitari byo, ugasanga bagucafuje, ariko vyose hari abavuga ati vyose ni muri systeme yo kugira gukomeza kuvugwa hirya no hino ngo abantu bakumenye. Ese birorohera Kivodokiyo yasanze umuntu yamwanditseko ibintu bidasobanutse mu gihe uzi neza kandi ko afise n'urugo yubatse? Hari ibintu bigoye no gutanga insobanuro, nta numva atani ico naronka nishura, kuko umuntu abaho kugira avuge. Yego, kandi umaze kuvugwa kandi ubaye utavugwa ntubura umuntu. None ko mbona naho urashobora no kurengana ngo bakava ngo naka n'umusazi wowe uzi gutekereje, wagenda wihoriye ngo uyo muntu afise inzira. Urumva rero naho bumeze gute barakuvuga kandi wowe utavuga. Vision yawe ni yiherera niki kintu wifuza muri uno mwuga? Kintu nifuza ubwiwanje mu myaka ngeze nabyinshi n'uvuga agize imyaka inga mu myaka ngeze murashaje ko ngeze mu nabyinshi mbona novuga. Imana yo nyine niyibona mu uyu mwuga ndimo niyibona, ariko urafise ihangiro ushaka gushikako. Kubwiwanje nabije muri ibintu mvuga ati menyekane, nkundwe, nta bindi. Bizogere n'akantu mvuga ati aka kantu nagakuye hehe muri filime. Navuga n'ubu n'iryo hangiro gifise. Yes, nuko bakunzi ba G5 Media neza twari kumwe na Kivodoka canke Mpawenimana Alice. Yes, niwe twari kumwe no munsi ndetse naho tugiteramye tuyaga gatoyi. Uno munsi ntikuraboneka cyane mu bikorwa byinshi byo bitandukanye, ko ubwa mbere twarakubona muri Rukundo TV, tukakubona kwa Mr Sabi, tukakubona uno munsi uri kwa Bukeye neza official. Twumve neza yuko uba ufitanye amasezerano no gukora kwa Bukeye neza gusa canke bimeze gute? Ukorana gute na Bukeye neza? Oya, kuvuga ngo sinkibonekana aha birashika ugasanga nabuze umwanya, bacu usanga rimwe filime ntabonetsemo bivanye n'ibindi bintu urimo bandimo. Kuko umwanya wose urumva si nka umuntu abari muri filime. Oya, twadufise no twinshi twakora twatembera. Ni kihe kintu kimaze gushika ukumva yuko umengura uracitse intege yo gukina filime? Naje ikiza kimwe cyabaye cyakuryoheye kuruta ibindi byose. Cyanyoheye kimwe muri filime. Yes, mu buzima bwa filime kimwe uvuga ati iyo nibutse kino kintu kirampa gukunda filime kuruta ibindi byose. Aha, pana iyo nibutse, iyo ngiye mwibarabara nkumva abantu ngo urakina neza, njya nikivuga niwe utego urakina neza cyane, biranyohera bikantega intege, nkumva umenga ndakunze filime cyane. Akabazo gatandukanye nibi tuje muri TikTok. Indyarya uyifata gute mu buzima busanzwe? Kumenga nta nyinshi mfise. Urayifise kuko ndazo bamaze kubana n'indyarya. Ubana gute n'indyarya? Aho kweri ntabeshe. Oya, cyangwa ndi wa wundi uvuga ati jewe abantu umvyonze naho nyene direct ntavyo guca kurane ngo tugiye tubare turyajyana, ni direct oya baboje. Aho kweri ntabeshe je ntangyajya turi abana. Nabangomba mbeshe kabisa. Akubesha n'icyaha ntangyajya turi abana kabisa. Ubuzima buhiye nsiguro sa ubuzima niki kuri wewe ubuhiye nsiguro? Ubuzima niki kuri jewe? Kuma ivyo bibazo biragumye ivyo tugezemo. Ukumbaza ibibazo menga kwishura birangora, hasira ibindi vyoroshe zobokoze. Oya, shaka kunyishura bivanye no kuntu wowe ububayemo canke ubuzi ubusigura gute? Ubuzima ni nkiki? Urumva ubuzima nyene tubandanye n'ibindi abafanzi banje bamba bari tubandanye n'ibindi zobokoze. Ikintu kimwe mu buzima mu buzima bwawe bwose rusange kimaze gushika cyakubabaje
utigera wibagira mu mutwe wawe? Kuri uyu mwanya mvuze ati iki cyaranshikiye cyarambabaje sinzocibagira ntaco ndabona. Gushika kuri umwana utaribagira sinzi ushobora kuzocibagira ngo gushika kuri umwana utaracibagira kiba cyaranshikiye. Yes, donc ka itaryoshe yagushikiye n'ubutigera wibagira. Ntazi wibereyeho neza tu, no stress. urumva hariho ububazo bumwe mwe bwa pembe ni kuvuga ngo ubuntu ngo sinzogira iki. Muga nta kintu kirashikira gikomeye mvuga ati kintu sinza funda cibagira. Mugabo nk'ikintu mbona cyo mbabaza nk'umunsi noja gukina ukambwira ati uyu munsi ntukora turaguhagaritse. Cyo kintu baco mbabaza kandi uwo munsi nza funda mubabariye. Uwo muntu uzofa mubabariye Cyo mbabaza kuko abimbwiriye kuri tele cyo mbabaza ariko yanteguje ntangora ariko nta kintu kimwe kirambabaza aho nkina hose baranyakira neza urumva ntangora nefisi kabisa. Ikintu cyo mbabaza Yes, nuko ndi kumwe n'umunyamahoro neza neza ubana neza yuko ata stress yigirira kandi ata n'inzigo yigirira. Iyo umushavu yaragutwengera kandi ahubwo ati washavu yagakomeza yitwengera niko ameze je ndamuzi. Turangiza ikiganiro cyacu kugira akajambo ushikirije abadukurikirana ariko kandi unabatumirira gukurikirana ibikorwa byacu kuri Bukeneza Official. Cico novuga ndabasavye abafanzi banje abari hehe abari mu mahanga yakura bari hehe bakurikirana ibikorwa byacu. N'udafise amamegu no musa yaronderera musavye kugira adukurikirane bagume baduteza imbere bongere baduteza imbere. Ico kintu mbona nabasaba batugire ku rukundo kuko natwe turabakunda kabisa. Yes, nuko reka ndabashimiye mwese mwadukurikiranye. Ishimire kandi na Kivodoka cyangwa Mawenimana Alice yaduhaye umwanya wo kuyaga nawe. Nizera yuko mwahimbawe mwamubonye mwanezerewe. Hano ndoza ndabazanira babakinyi mwabuze ahandi hose, babakinyi batahawe umwanya wo kuvuga. Iri ni ijwi ry'abakinyi ba film, iyi TV ni ijwi ry'abakinyi b'amareresi. Kuri ibi canke biriya kubamenya canke imyidogo baba bafise utungonongono n'utundi. Kivodoka Imana ikumezagire cyane. Mwakoze cyane kabisa. Nawe mwakoze mutibagira kugira subscribe kuri G5 Media ariko kandi mutibagira no kuri Bukeneza Official.